kuko niwamara gushika ku butunzi ntuzoba utungishije umuryango wawe gusa, ntuzoba utungishije abana bawe gusa, ariko n'igihugu uzoba ugitungishije, mbere na Afrika muri rusange uzoba uyitungishije. Uno munsi abantu benshi barashobora kuronka amafaranga menshi, ariko ugasanga ayo mafaranga yose abaciye mu mwanya y'intoke, agiye gutungisha abandi, ariko ugasanga we nta na kimwe asigaranye. Ibikurimwo indani nivyo umanifesta inyuma, nivyo bikwerekana uwuriwe, nivyo bikwerekana ibikorwa vyawe ukoresha uwo mubiri tugenda turakora. Iki ni ikintu gikomeye cane. Iyo umuntu aronse amafaranga, aritandukanya n'iyo quartier, aritandukanya n'abo bantu. Uhaye ikaze mu kiganiro, reka ndakuramutse, amahoro y'Imana. Ndizera neza yuko ivyo uriko urakora biriko biragenda neza, ndizera neza yuko ivyo uriko urakora biriko biragenda nk'uko uvyifuza. Nkaba ndaguhaye ikaze, ukaba uri mushasha, ndaguhaye ikaze ku Ziko TV. Hano twama tuvuga ku bintu vyinshi vyoshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kw'iterambere. Nkaba nongera nkagusaba yuko wogira subscribe kugira ngo ugumane natwe, wongere waktive cloche de notification kugira ngo uzohore ubona ibiganiro vyama bica ngaha, ibiganiro vyinshi. Hanyuma niwumva n'ivyo turiko turavuga bikuryohera, wongere uduhe like. Uno munsi nashaka kuvuga iki? Uno munsi hariho abantu benshi bamaze imisi badukurikirana, murabona yuko tumaze kuba umuryango mwinshi, turamaze kuba abantu benshi, ariko ndibaza yuko hariho abantu benshi bataramenya vy'ukuri ico tuba turiko turavuga ngaha, bataramenya vy'ukuri mbega ibi biganiro canke izi nyigisho tuba turiko turakora ngaha zerekeye iki, zishaka kudushikana hehe. Hano kenshi usanga turiko turavuga les finances personnelles. Les finances personnelles nazo ni iki? Ni bwa butunzi bwa wewe, ni bwa butunzi bwa jewe, ni ya mafaranga yawe ufise, ni ya mafaranga jewe nshobora kuba mfise. Kandi iki kintu nashaka ugitandukanye n'ivy'iterambere twama tuvuga biri global. Hariho les finances personnelles na finance de l'État, ama finance canke ikigega c'igihugu n'ikigega ciwawe. Murabizi yuko ivyo bintu usanga bitandukanye. Les finances personnelles ni ubutunzi bw'iwawe ku giti ciwawe nyene, ku giti ciwawe nyene. Narya amafaranga ufise ni burya butunzi ufise ku giti ciwawe, vya bindi vy'iwawe. Ni ukuvuga yuko aho leta ntirimwo. Kumbure muri kino kiganiro turaza gushobora kuraba ukuntu ibi bintu bibiri, les finances personnelles na les finances de l'État, ari ibintu biri complémentaire, kimwe cinjira mu kindi. Kandi ni vyiza cane yuko biba complémentaire, kuko mu bisanzwe leta ninde? Leta ni wewe, leta ni jewe. Muravyumva yuko rero aho uba uri hose mu gihugu ufise amafaranga, ayo mafaranga kumbure urashobora kwibaza yuko ari ayiwawe, ariko ayo mafaranga ntaba ari ayiwawe. Ayo mafaranga na leta iba yafiseko uruhara. Uno munsi rero nagomba tuvugane kuri iki kintu ca les finances personnelles. Abantu mwese muhora munkurikirana, mwumve yuko kenshi tuba turiko turavuga sur les finances personnelles, sur le développement personnel, sur la psychologie de l'argent, iterambere y'umuntu, amafaranga y'umuntu, nivyo tuba turiko turavugana. Nta bindi birengeye ngaho. Kumbure ibi bintu ni bishasha kuri twebwe muri Afrika, ni bishasha kuri twebwe ku banyafrika, ariko nagomba ndakubwire yuko Afrika ku bisanzwe ni kubera usanga twebwe abantu buno munsi bo muri Afrika, abirabure buno munsi bo muri Afrika, usanga tutazi kahise. Burya basogokuruza ibi vyose bari babizi, ibi vyose baravyigisha. Jewe nagize amahirwe nsanga ni ibintu bishobora kurotrasa ibintu vyinshi cane gose, kuko basogokuruza bacu murabizi bari abahinga mu vy'imibano, bari abahinga mu vy'ubutunzi, bari abahinga mu vy'ukubana n'ubutunzi, bari abahinga mu bintu vyinshi, mu gukora ibintu bitandukanye, bari abahinga mu kubumba, bari abahinga mu kubaka. Ariko ivyo vyose twebwe nk'abanyafrika usanga tutabizi. Bari abahinga baba philosophe. Gushika nuno munsi aba philosophe canke abantu biyumvira mwama mwababonye, muzokumvirize na cane cane iyo umuntu agiye nko ku rubanza rwa mariage, uzokumvamwo yuko harimo filozofi, harimo filozofi iteye ubwoba, harimo filozofi vy'ukuri ushobora kumva yuko vy'ukuri hariho abantu biyumvira kandi bakiyumvira kure. Muzovyumvirize igihe
umuntu agiye gusaba umugeni harimo filozofi. Rero usanga twebwe nk'abanyafrika turi déconnecté ntitumenye yuko iwacu muri Afrika ku bisanzwe ariho harevolutionnye isi. Urufatiro rw'isi iteye imbere kuri uno munsi barufatiye hehe? Barufatiye muri biriya vy'iwacu. Ariko iyo n'iyindi subject kumbure, iyo n'iyindi subject umuntu yoshobora kugaruka ko hanyuma. Reka uno munsi tuvugane sur les finances personnelles na les finances de l'État. Rero les finances personnelles ni iki? Les finances personnelles ni bwa butunzi wewe ushobora kuba ufise, ni wa mwimbu wewe ushobora kuba ufise, ni wa mushahara wawe uronka buri kwezi, ni ya mafaranga winjiza. Hanyuma ni vya bintu vyose ushobora kuba waraguze, agasanga ari imodoka, agasanga ari inzu ushobora kuba ufise. Ivyo vyose ni ibintu vy'iwawe bikwegukira. Muravyumva yuko ari ubutunzi bw'iwawe. Aha nosa kugaruka ku kintu kimwe abantu bakunda kuvuga kenshi, bakunda kuvuga ngo kubera iki wama uvuga ku mafaranga, kubera iki wama uvuga ku bakene, kubera iki wama uvuga kuri ivyo bintu vyose wama uravuga, kubera iki je nama mvuga ku iterambere. Kuko ku bisanzwe iterambere canke ubutunzi ni découverte yahabaye, canke novuga yuko ari ukubonekegwa umuntu yagize. Umuntu yitwa William James, umunyamerika, yagize ibonekegwa aravuga ati none kubera iki tweho bandi tudatunga. Yifuza kugira ubushakashatsi ku batunzi kugira ngo ashobore kumva ukuntu batunze, hanyuma ashobore kuvyigisha abandi bantu basanzwe nka jewe na wewe, kugira ngo ushobore kubitahura. Ariko jewe nagize ubushakashatsi bw'iwanje nanje ku ruhande, hanyuma ndabona yuko no muri Afrika twari dufise ubwo bumenyi. Harimwo abantu bagiye baravyandika, hariho abantu bagiye barabibika. Ntagenda akurikirana ibiganiro vy'abantu bakoze b'abanyafrika ku vyerekeye ubutunzi. Harimo abapasiteri, harimo abantu b'abakomerse bakomakomeye. Ivyo bintu barabivuze yuko hariho amabanga amwe bazi ku ba grand-père, ku ba grand arrière-père bamwe ba kera. Byumvikana yuko ari basogokuruza. Ku bisanzwe hajya Afrika ni imwe, sinzi ko mumaze kubibona. Afrika ikibazo usanga abantu bose bafise, ikibazo kihari c'ubukene usanga ari ikibazo kimwe. Rero nagomba ngaruke kuri kino kintu. Uyu William James rero yagize ivyigwa, aragira recherche kuri abo bantu. Ariko uno munsi imbere yuko mvuga kino kintu, nagomba ndakubwire na kino kintu. Uno munsi wifuza kuba umuganga, uriga hanyuma ukaba umuganga. Wifuza kuba umuntu azi ibintu vya kahise, uriga ukaba umuhistorien, umuntu azi ibintu vya kahise. Wifuza kwiga ibintu vya teknoloji, uno munsi urashobora kwiga teknoloji kanaka, ukamenya gukora televiziyo, ukamenya gukora intebe, ukamenya gukora telefone, ukamenya gukora ibintu vyose wifuza. Ibintu vyose twifuza rero gukora mu buzima bwacu ni ibintu ushobora kwiga par apprentissage, ni ukuvuga kwiga. Uko kwiga rero na wewe uno munsi, igituma mvuga ku vy'ubutunzi no ku vy'amafaranga, uno munsi woshobora kuvyiga, kuko ni ibintu usanga biri ngaho gusa, ni ibintu bigoye gushikako, ni ibintu bigoye kumenya, kuko usanga ari ibanga rinyegeje. Reka nitange ko akarorero nko kwiga imodoka. Jewe igihe niga imodoka hari mu 1909, 1999, nari ngiye mu w'indwi. Hanyuma ico gihe rero ndavyibuka yuko papa yashobora kunyereka akambwira ati bagira gutya. Umwanya mutoyi gusa nari ndabimenye. Hanyuma mu nyuma ndaperfectiona, ndamera neza. Narashobora gutwara imodoka ndiko ndakora ibindi bintu, nashobora gutwara imodoka ndi kuri telefone, kandi nawe urashobora kubikora uno munsi. Nashobora gutwara imodoka ndiko ndavugana n'umuntu. Ariko igihe ntari bwabikore, sinabona yuko ivyo bintu biri possible, yuko umuntu yoshobora gutwara imodoka ariko aravugana n'umuntu, canke yoshobora gutwara imodoka ariko aravugira kuri telefone. Rero nagomba ndakubwire ikintu kimwe, ko twabonye yuko ikintu icyo ari cyo cyose umuntu ashobora kuciga, nawe nuko ushobora kwiga ku vyerekeye ubutunzi, nawe nuko ushobora kwiga ku vyerekeye amafaranga, ukabimenya, ukabishira mu buzima bwawe, ugatangura kubigenderako, ugasanga biragufashije
biragufashije gushika kuri vya bindi wifuza gushikako, biragufashije gushika kuri za ndoto wifuza gushikako mu buzima bwawe. Nsubiye inyuma gatoyi nagomba ndakubwire ukuntu William James yagize ivyigwa. William James yaragiye arondera abatunzi 200, hanyuma abatunzi 200 aragenda bose abigako ivyigwa. Yaragize ivyigwa ku bakene, aragira n'ivyigwa ku batunzi, aravuga ati vy'ukuri arabona yuko ikintu gikomeye cane abatunzi basumbije abakene ari ukuntu biyumvira. Nabivuze ko mu kiganiro giheruka, naravuze yuko ukuntu wiyumvira wewe ariko kudetermina kazoza kawe, ariko kudetermina mbere n'amafaranga ushobora kuba utunze. Iyo umuntu yumvije ivyiyumviro vyawe arashobora kuvuga ati, arashobora kubona ati uyu muntu afise amafaranga angana gutya canke aracyari muri galère. Hariho umuntu yavuze ati nyereka abagenzi bawe 5 hanyuma nca ndakubwira icuri. Ibi vyose kwari kugira ngo ashobore kubona ikibanza yoshobora kuguha, ikibanza yoshobora kugushiramwo canke une fourchette yoshobora kugushiramwo kugira ngo ashobore kubona amafaranga ushobora kuba ufise mu buzima bwawe. Kandi ibi vyose ni ibintu biboneka, ni ibintu vyoroshe kubona, kuko ndavye abagenzi bawe ndamenya ivyo bavuga. Ni ukuvuga abagenzi bawe, abagenzi bawe ndamenya ivyo ukunda kuvuga na wewe, ndamenya ivyo mukunda kuba muriko murayaga, ndamenya n'amafaranga ushobora kuba ufise, kuko niba bariko baravuga abandi ndamenya yuko na wewe wama uvuga abandi. Niba bariko baravuga ku vyerekeye amafaranga ndamenya yuko na wewe wama uvuga ivy'amafaranga. Niba bariko baravuga amamiliyoni ndamenya yuko na wewe wama uvuga amamiliyoni, kandi ayo mamiliyoni ushobora kuba uyafise mu buzima bwawe. Nico gituma rero biroroshe kumenya umuntu uravye canke wumvirije abagenzi biwe. Rero William James rero yaragiye aragira ayo recherche, arabona yuko abatunzi biyumvira ukuntu gutandukanye n'abakene. Hanyuma rero kino kintu kumbure urashobora kuba utakizi, nagomba ndakikubwire hano kugira ngo ushobore kugitahura. Sinzi yuko umaze kubibona haba aho iwanyu canke aho uherereye. Iyo umuntu aronse amafaranga aritandukanya n'iyo quartier, aritandukanya n'abo bantu, akagenda kubana n'abantu bangana. Reka nsubire mu kino kintu. Iyo umuntu aronse amafaranga aritandukanya, arava muri ico gisagara canke arava aho hantu yahora aba, akagenda kubana n'abantu banganya amafaranga. Ni ukuvuga agasanga ari middle class, aba ya classe moyenne, aca agenda ahantu haba classe moyenne. Agasanga ari umutunzi wo hejuru, aca agenda kubana n'aba batunzi bo hejuru. Ivyo muramaze kubibona. Vyumvikana yuko igituma yahavuye ni kubera yuko vya vyiyumviro canke ba bantu baturanye, ba bantu babana batakiri ahantu hamwe. Ni ukuvuga n'ivyiyumviro vyiwe bishobora kuba vyahindutse. Yes, amafaranga arahindura ivyiyumviro, kuko a partir y'amafaranga urashobora kwiga hanyuma ugahindura ivyiyumviro. Ni ukuvuga murashobora kuba mutakiyumvira co kimwe. Ni ukuvuga murashobora kuba mutagifise imibereho imwe. Ni ukuvuga hahandi muri quartier, hahandi muri bwa bukene, barashobora kuba ari abantu bama bariko baravugana hagati yabo, bama bariko baravugana wabonye naka, wabonye naka, ariko ugasanga wewe kubera yamaze kuacceda canke kubera yamaze gushika ku yindi niveau, ku yindi level, arabona yuko ivyo bintu atavyo gishoboye, hama akavaja akagenda kubana n'abantu banganya ivyiyumviro canke n'abantu banganya amafaranga. Kubisanzwe amafaranga n'ivyiyumviro nico kimwe. Abantu naravuze ngaha kandi uzobirabe na wewe, abantu bonze bajana n'abonze, abavyibushe bajana n'abavyibushe, abakunda kuvuga abantu bakunda kujana n'abavuga abantu, abakunda kwiyumvira abafilozofe bakunda kujana n'abandi bafilozofe, abakunda histoire bakunda kujana n'abandi bakunda histoire, abakunda kuraba amasinema bakunda kujana n'abandi bantu bakunda kuraba amasinema, abatunzi bajana n'abandi batunzi bagenzi babo, kandi abakene nabo baba bari kumwe. Iyo ni loi universelle, ni nk'itegeko ryo kw'isi yose. Niko bimeze hose.
umunsi umwe niba uba muri bidonville kanaka canke niba uba mw'isite kanaka ukaronka amafaranga ugakora ikintu hanyuma ukaronka amafaranga, kenshi uzorabe abo bantu baca bava ngaho hantu kubera batagishaka yuko vya vyiyumviro vy'abakene bishobora kubagarukana canke bishobora kuguma bibagarukana hasi. Murabizi yuko iyo umuntu ariko aragwana na buno buzima turimo kugira ngo ashobore kuacceda kuri niveau ikurikira, kuri niveau yo hejuru, ni nk'urugamba aba arimwo. D'une part hariho abantu canke hariho inguvu ziba ziriko ziragukwegera hasi, ni vya vyiyumviro biri cheap, vya vyiyumviro biri hasi, vya vyiyumviro nama mvuga, vya vyiyumviro ataco bikungura, vya vyiyumviro atana kimwe vyoshobora kugushikanako. Hariho rero na hariya hejuru, ni babandi bari hejuru bafise ivyiyumviro biri hejuru baba bashaka yuko uva harya hantu baba bariko baragukwegera hejuru, ariko kenshi usanga izi nguvu zo hasi arizo zifise inguvu. Usanga aba bantu bo hasi aribo benshi, hariya hejuru murabizi abatunzi ni bakeya ariko abakene ni benshi. Ni ukuvuga yuko vya vyiyumviro biri low, vya vyiyumviro bibi cane usanga biriko biragukwega gusumba kuriya kuntu bagukwega hariya hejuru. Rero vyumvikana yuko par rapport y'ibi vyigwa vyakozwe n'uwo muntu yitwa William James bikabandana n'uwundi yitwa Andrew Carnegie, yanditse ibitabo vyinshi cane gose, ibitabo bimwe bimwe muri vyo maze gusoma, ibitabo vy'ukuri bishobora kukugura amaso, ni ibitabo vy'ukuri bishobora kugushikana ku yindi level, ni ibitabo vy'ukuri bishobora kukwereka ubuzima ubayemwo ukavuga ati ubu buzima mbayemwo ndakeneye yuko ndabuvamwo, kuko urabona yuko uri en danger, ukabona yuko utegerezwa kubuvamwo ukaja ku yindi level. Hanyuma rero abo bantu bara revolutionné le monde, barerekana yuko ibi bintu ushoboye kuvyiga ushobora kubimenya, woshobora kubimetriza, woshobora kumenya ukuntu amafaranga akora. Kugira ngo ushobore kumenya les finances personnelles, nuko utegerezwa kumenya ukuntu n'amafaranga akora, ukamenya mbega amafaranga ni iki. Amafaranga benshi hariho abantu bibaza yuko ari rujya rupapuro aba aronse, ariko amafaranga kenshi ajana n'ivyiyumviro uba ufise. Kubisanzwe narabivuze mu kindi kiganiro nakoze inyuma gatoyi, ibikurimwo indani nivyo umanifesta inyuma, nivyo bikwerekana uwuriwe, nivyo bikwerekana ibikorwa vyawe ukoresha uwo mubiri tugenda turakora. Iki ni ikintu gikomeye cane, iyi ni découverte ikomeye cane. Rero vyumvikana yuko par rapport y'ama recherche aba bantu bakoze, na wewe uno musi ubikurikiranye woshobora kubimenya. Hariho abantu baca babaza bati none wewe wabimenye gute, none wewe wabigiyemo gute? Hariho apprentissage, ni ukuvuga kuvyiga naho urashobora kuja muri formation kanaka, ni ukuvuga urariha amafaranga ukiyandikisha ahantu hama bakakwigisha nk'unyene bisanzwe, kurya nyene bisanzwe winjira mw'ishure bakakwigisha matière kanaka, niko woshobora kwiga no kuvyerekeye amafaranga kandi ugashobora kubimetriza. Hanyuma gutyo ukamenya yuko amafaranga ari ikintu gikomeye cane, ari igikoresho, bakabikwigisha mpaka kuru iheze, hanyuma nawe ugafata ivyo bakwigishije ukavyiimplanta mu buzima bw'iwawe. Nk'ubu par exemple urashobora kuba wifuza kuvyiga, urashobora kuba wifuza kuvyiga, urashobora kuba wifuza kubimenya, twandikire ngaho muri commentaire kugira ngo ushobore kuvyiga, ushobore kubimenya, kugira ngo ushobore kumetriza, kugira ngo dushobore kuguha n'impanuro, agasanga wifuza gushika kw'iterambere, ushobore no kuronka impanuro zijanye n'ubutunzi. Kurya kuntu ufata burya butunzi bwawe canke arya amafaranga yawe uronka buri kwezi canke ugasanga uyaronka buri musi, nibwo vy'ukuri bishobora kwerekana yuko ushobora kuzoba umutunzi canke ushobora kuzobandanya uri muri ubwo bukene urimwo. Uno musi abantu benshi barashobora kuronka amafaranga menshi, ariko ugasanga ayo mafaranga yose abaciye mu mwanya y'intoke, aragiye agiye gutungisha abandi, ariko ugasanga we nta na kimwe asigaranye. Kubera iki? Kubera atazi ibanga, kubera ataruguruka amaso ngo amenye ukuntu ashobora kubana n'ubwo butunzi ashobora kuba yaronse. Rero ivyo vyose iyo ugiye muri formation urabironka, hanyuma ukavyumva, hanyuma gutyo ugashobora kumenya ukuntu woshobora kubana n'amafaranga. Rero nibaza yuko wamenye inkuru zerekeye les finances personnelles canke ubutunzi bw'iwawe.
ubu naho nagomba ndakwereke ku vyerekeye ubutunzi canke ubutunzi bwa leta, ubutunzi bw'igihugu. Ubutunzi bw'igihugu bushobora kumenyekanira hehe? Bushobora kumenyekanira bita ngo PIB. PIB canke terme sindayibona neza, ariko n'amafaranga umunyagihugu, wa munyagihugu mutoyi ashobora kuronka ku mwaka canke ku musi, kuko umaze kuronka amafaranga aronka ku mwaka no ku musi urashobora kubona amafaranga ashobora kuronka canke amafaranga ashobora kumubeshaho. Rero nagomba ndakubwire gute ubwo butunzi bwawe canke les finances personnelles zishobora gufasha, zishobora kwameliora kugira iki cya kabiri ico bita umwimbu canke ubutunzi bw'igihugu. Umwimbu canke ubutunzi bw'igihugu canke les finances d'un pays. Nagomba ndakubwire ikintu kimwe, iyo umuntu amaze gutunga, iyo umuntu amaze kuronka umwimbu mwinshi, iyumvire gatoyi muri abatunzi bashika 1000 mu gihugu kanaka, muri mu gihugu kanaka, muri abatunzi bashika 1000 mu gihugu kanaka. Ni ukuvuga yuko kugira ngo mushobore gushika kuri burya butunzi, kugira ngo ushobore kuba umutunzi muri ico gihugu, hariho ama business wewe ushobora kuba uriko urakora. Ayo ma business nayo ashobora kuba ari ama business 2, 3, 4, 5, n'ama business menshi. Hanyuma iyumvire gatoyi muri izo business zitanu urafisemwo abakozi 100. Ni ukuvuga umutunzi umwe arashobora kuba afise abakozi 1000. Iyumvire uri umutunzi umwe afise business 10, hanyuma izo business 10 muri business imwe hakoramwo abantu 100. Hakoramwo abantu 100. Ni ukuvuga izo business 10 facilement urafise abakozi 1000, kandi birashoboka neza. Ni ukuvuga rero agasanga hariho abatunzi bashika 1000 mu gihugu, muravyumva yuko hariho abantu bashika imiliyoni kanaka bashobora kuba bari au service, bashobora kuba bakora muri izo business z'uwo muntu. Hanyuma rero igice kihaba, ni ukuvuga leta nayo iraronka akoyokwe. Leta nayo ironka akoyokwe hehe? Leta ni ukuvuga iraronka amafaranga avuye mu matax kuri abo bantu, kuri ayo ma entreprise cyangwa kuri ayo ma business abo bantu bashobora kuba bafise. Gutyo ayo mafaranga akagenda hehe? Akagenda muri ca kigega. Ni ukuvuga ba bantu kubera bakreye akazi, n'ubuzima bwa wa munyagihugu mutoyi burashobora kuba bwiyongereye. Ni ukuvuga ya mafaranga ashobora kuba amubeshijeho ku musi, ya mafaranga kumbure yagasanga ari Banki Mondiale iyaraba kugira ngo ishobore kudetermina yuko igihugu gikenye canke igihugu kiri mu nzira y'amajambere. Usanga ayo mafaranga yiyongereye kubera iki? Kubera umuntu arafise akazi, arafise aho atonda, hama arafise umushahara. Hanyuma ntiwibagire nawe yuko ashobora kuba afise ama objectif yo kuzoba umutunzi akomeye cyane, yo kuzoba umuntu akomeye cyane. Byumvikana yuko kubera ashobora kuba aronka wa mushahara, nawe arashobora gukora uwundi mugambi ku ruhande, ugasanga nawe ku ruhande hariho abandi bantu ashobora kuba abeshejeho. Gutyo mwavyumvise yuko kubera za finance personnelle, ya mafaranga y'umuntu asanzwe, ayo mafaranga y'umuntu asanzwe, mwavyumvise yuko naho ari finance personnelle canke ari amafaranga yiwawe, si amafaranga yiwawe ko mutere, kuko na leta irafise ko uruhusha, kuko muravyumva yuko ku kwezi canke ku mwaka hariho amatax ironka ikagenda muri ca kigega ca leta. Muravyumva yuko rero ni vyiza yuko woshobora gukora ibishoboka vyose ugatunga ugashika ku butunzi, kuko niwamara gushika ku butunzi ntuzoba utungishije umuryango wawe gusa, ntuzoba utungishije abana bawe gusa, ariko n'igihugu uzoba ugitungishije, mbere na Afrika muri rusange uzoba uyitungishije. Kuko murabizi yuko aho muri Afrika amaleta dufise canke ibihugu usanga biri mu makominote kanaka, usanga biri mu miryango kanaka. Iyo biri mu miryango kanaka, iyo miryango nayo babirimwo biragenda gutangamwo contribution canke bikakamwo ingurane, hanyuma gutyo kuri ya matax ishobora kuba yaka b'abanyagihugu bashobora kuba bari mu gihugu iwabo, ayo matax agashobora gufasha kugenda kwinjira mu kigega ca leta, kwinjira mu kigega cy'igihugu. Amaze kwinjira mu kigega cy'igihugu bakagenda nabo bakariha ya madeni bashobora kuba bafashe. Muravyumva yuko ibintu by'ubutunzi, ibintu by'urufatangane, kubisanzwe ubutunzi muravyumva yuko ari ibintu by'urufatangane, ariko ikintu gikomeye cyane, ikintu gihambaye cyane ni ubutunzi bwa wewe, ni ubutunzi bw'iwanje, kuko nibwo bukontribuwa directement mu kigega cy'igihugu. Kubera kuri ya masalere y'abakozi baba baronka, naho nyene igihugu kiraronka, igihugu kirashikirwa
kuri ya mafaranga winjiza buri mwaka igihugu kirashikirwa, kuri kampani yawe ushobora kuba ufise igihugu kirashikirwa. Muravyumva yuko n'igihugu gica kihatorera akoyoko. Nico gituma ngarutse kuvuga ngaha muri kino kiganiro yuko les finances personnelles canke ubutunzi bwawe canke amafaranga yawe winjiza ni ikintu gikomeye cane gose, ni ikintu gihambaye cane gose, kuko a partir ya kino kintu igihugu naco kirashobora gushikirwa, kigashobora gukora ya migambi, agasanga ari imigambi yo gukora amabarabara, agasanga ari imigambi yo kugura imodoka za transport, agasanga ari imigambi yo kugura indege, agasanga ari imigambi yo kubaka ibitaro, kubaka amashure, kubaka ibintu vyinshi. Muravyumva, guhemba abakozi, guhemba abasoda, guhemba abantu bose, guhemba aba expert bavuye hanze bazanye kugira ngo bashobore kugira expertise mu kintu kanaka. Muravyumva yuko ari ibintu bifatanye. Rero nagomba ndakubwire yuko mu misi izoza nzokora ikindi kiganiro. Kumbure uno musi twavuze kuri problematique canke twavuze ku cerekeye ubutunzi bw'umuntu n'ubutunzi bw'igihugu. Twagombye kubitandukanya ivyo bintu bibiri, kuko hariho abantu bama baza ngaha bakumviriza ivyo mbariko ndavuga, ariko ntibatahure vy'ukuri ivyo mbariko ndavuga. Hano tuvuga kuri les finances personnelles, le développement personnel, psychologie de l'argent. Turavuga ku butunzi ku giti canje canke ku giti cawe, le développement personnel, iterambere ryawe. Turavuga ku iterambere ryawe, turavugana ku vyiyumviro vy'amafaranga. Muravyumva yuko tuvugana ku bintu vyinshi, ariko hanyuma vy'ukuri muri bino biganiro twama turiko turakora tuzovugana no kuvyerekana canke ivyerekana iterambere ry'igihugu. Vuba tuzokora ikiganiro aho tuzoba turiko turerekana ivyerekeye iterambere ry'igihugu, kugira ngo ushobore gutandukanya ivyo bintu bibiri, kuko hariho abantu benshi maze kubona yuko ibi bintu batabitandukanya. Hanyuma rero cari iki kiganiro nashaka yuko dusangira kuri uno musi. Ndibaza yuko wahigiye ibintu vyinshi, ndibaza yuko wumvise ibintu vyinshi, agasanga utarabikora gushika ngaha. Ndagusavye ucimanuka ngaha hepfo ugire subscribe, wongere uactive na cloche de notification kugira ngo uzohore wumviriza ibiganiro twama turiko turakora ngaha. Nyuma rero share this video with your brother, with your sister. Ndibaza yuko ibi vyiyumviro biri muri kino kiganiro bashobora kuvyumva nabo, bigashobora kubafasha kugira ngo bashobore gushika kuri rya terambere ryabo. Hanyuma rero ikindi naco, ndakwifurije yuko ivyo uriko urakora vyogenda neza. Ndakwifurije yuko ushobora gushika ku ma objectif yawe. Ndakwifurije yuko ushobora gushika ku butunzi bwawe, agasanga wifuza gushika ku butunzi, kuko abantu benshi ndabizi bifuza gushika ku butunzi, ariko kumbure naho ushobora kuba wifuza gushika ku butunzi, ariko hariho ahantu twama tunanirirwa, naho nzohavuga mu kindi kiganiro gikurikira. Hanyuma reka tuzosubire mu kindi kiganiro, aho tuzoba turiko turavugana ku kindi kintu, ikindi kintu coshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kw'iterambere ryawe, ikindi kintu coshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku butunzi bwawe, ikindi kintu coshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika kw'iyindi level. So God bless you, see you next time.